Nagega jambo muri mwirigara Sadbi yakunda kuvuga kenshi. Ega jambo. Sikashaja. Raba terapive ubunye iravyura isi yose amakungu kubera iki umurundi umwe gusa. Bicaranye ku ntebe y'ishure za Efrazape aho haruguru mu Kanyoshi wacu. Muri Musama bicaranye yarambwiye ati je Sadbi kweri nara kweri vuga ati kweri Sadbi kumayira biri nakumbuye ngugiye kizoza tubonane iyo ari iwacu kurira misozi ari iwacu ndabakumbuye none mutima naheruka kuvuga kuri Amiprongo yamuvuze nabi yego none Amipro nawe agacavuga ngo niwe ngo yamuvumishije nuvyibuka ari post ndara for pasa hayiboye namwe ndazi mwarayibona umugigira umuntu agira intambwe agerako arashobora gushira bamwe hasi kugira ngo nawe aduge n'abamufashije akabibagira bisigura yuko mutima harabo yashize hasi kugira ashobore kuduga oya kuvuga ko wewe mugabo urabona ko ata abantu yagiye Wagwan my people, this your boy MC Gundos right now, alongside MC Golagoza. Go. Behind the camera, but mix easy. Kandi n'umuririmbyi. Harazi no kuririmba bro. Cyane. Iramusaba ko yadukurikirana kwanza gora. Assalamu alaikum. Ndabaramukije cyane, ndabakunda cyane kuri Anashare n'urushengero. Eba. Eglise. Yambere. Ivuga butumwa. Muhigana cuno musi twamaze kwakira umutumire ndazi neza yuko ni ryambere mutse bamubonye yitwa Rao Parkash nimwe mu manager afise n'umu comedy abizi cyane wagwana two mwakira Rao umeze neza yego ndashima sawa amakuru ya ni meza vraiment iramutse abona ko radukurikirana ndabaramukije mwese muri hose amaro Imana bane nawe hendikiza gusa gatebo gatoyi gusuku ukugatoyi kuri Anashare barakira amaro Imana bane nawe karisi yaza muri hose bari ko baranwa abatahezagira ibyo kuko navyo bari bahezagire cyane ego ariko turakeneye ubibwire neza cyane imbere yuko tuza kuduga kuri Rao Nyezina canke manager watonga nazo machine eka nabandi bagiye batsanzwe bamukikuje egome nkuko MC Gundos yayivuze yego tukaturi kumwe na MC Golagoza nkuko mwamubonye ku mazina hanje ni Rao Nituruta bakaca banyitwaraho Parkash Nituruta aka njiwa boy njiwa baby everything ndi nga muri Anashare nkaba ndumutumire muri akakanya ugira ati yage bimwe mu bigize ibigwi vyanje muri kano kanya murabimenya mwitonze mwe mutuze gusa ariko mutuzina twose yavuze harakazina yavuze ngo yitwa ngo Parkash gasigurika ko nako kandi baza ko ni muri twa tuzina tw'abahindi nibe tw'abahindi ariko wewe wararabise kenshi zaba Krishna hari yabarohe no si sinema bo kumisanzwe nabwo aje nagiye umuvyeyi wanje mama nkunda cyane yari inyise Rao bo numuzungu w'umuhindi yari yitwa Rao Parkash ari mu magumwe aho ryaturutse yaraje no mu Burundi mu Rumonge hanyuma amaze kuza mu Rumonge yafashe abantu benshi mu ico gihe cy'amagumwe mu wanje yarafinyitwitse mu nyuma aranye baruka ko yakunze ibikorwa byo mu mwara we yakora mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyavuga ati mu muzungu yitwa Rao Parkash reka umwana wanje ko ndamuvyaye kugira ngo nzi ibikorwa umuzungu akora byo gufasha by'ugwa neza reka mwitwe Rao areka kwitwa Parkash mugabo nanje maze gukura cyamuga ati okay reka ndarivumishe ndumaragiye n'izina ryanje Parkash is Africa ndakene yuko usanzwe uba mu Kanyosha hari abana babiri bo mu Kanyosha nza kukubaza kuko n'abahitmaker ndaza kukubaza kuri Sadbi na Mutima la Comedy imbere yuko tuza kubandanya kuri Rao Parkash Nyezina bubwiye siko yego Mutima la Comedy avuze iki Mutima la Comedy bimeze gute muri mu Kanyosha mubona gute arabashigikira byifashe gute batoyi biwe kuko ndazi neza yuko turaza kugaruka no ku mpano yiwawe ariko Mutima la Comedy bimeze gute kuri wewe umuvuga gute
bo tugarutse tuvuze tugiye kuri Mutima Comedy kuri jewe avuze ikintu kizima cyane kuko kuri jewe ndamufata nk'umu big brother mu brother wanje apare yuko atangura kuba umu star twari tuzinanye kuva kera kera cyane gose aranzi gose nkaba ndamuzi gose twarabaye no kuri etablissement imwe ngaho kuri Epoka murahazi Epoka n'ahantu hagiye abasitari batandukanye cyane Mutima arafasha abantu bo mu Kanyosha bari mu entertainment kuko sijeje nyene namaze kugirira neza ari n'abaririmbyi yafashije akinazamuka ataranashika nahageze mugabo avuga ati ko bivanye n'ugwego ageze ko tumwikoze adufashe mwarababonye barimba gospel yarabafashije woza barasora indirimbo ariko muri no mizi baramutera ivyatsi yiko yabahemukiye bamwe we ni kubibona oya sikubahemukira basi mugabo mugigira umuntu agira intambwe agerako arashobora gushira bamwe hasi kugira ngo nawe aduge n'abamufashije akabibagira bisigura yuko Mutima harabo yashize hasi kugira ashobore kuduga oya kuvuga ko wewe mugabo urabona ko atabantu yagiye arabisinga ngo bamusize ngo yasingwe baramuhemukiye oya ariko hararu babumva bavuga amajambo ngo yarabahemukiye kandi none umuntu yoguhemukira gute umuntu aguhaye korabo imagine n'umustar kugusumbya cyatse kuzamura mugabo kugira nango kuro izina giye mu gizina ryamaze kuduga bigoye ko rimanuka ukigomba kumuvuga fo byo navyo niweshi nabo nyabagomba ngira ngo barazimye mu majambo bakagomba kugira ngo ngene batuga kandi azi yuko iyo nkuru uruyumva cyane ndayumva vraiment yuko yahemutse barabivuga gusa nta mwanya ndabiba none akarorero kamwe noba none Mutima naheruka kuvuga kuri Amipro ngo yamuvuze nabi yego none Amipro nawe agacavuga ngo niwe ngo yamuvumishije nuvyibuka ari post inzara kwa pasa ya haribonye namwe ndazi mwarayibonye nta muntu atayibonye ngamu Burundi akoresha urubuga ariko Mutima baramubeshira Mutima arafasha Mutima arafasha kandi cyane gose na Natasha ni yamwemereye birayagare yego bagisekure yuko uno munsi Mutima sandorare ni birayagutse bivuze yuko Mutima afise umutima wo gutanga ati byo bamuvuga ko sivyo nko kwizina ryari muranga Mutima ni Mutima nyene n'umutima MC Gundosi yavuze amazina ashika kuri abiri yanavuzemwo Big Satpi Karume umunyakanyosha kumayira abiri nakumbuye ngugiye kizaza tubonane iyo ari iwacu kurira misozi ari iwacu ndabakumbuye nakaye kajambo Big Satpi umwibukirako nakaye kajambo iyo Satpi bakora muvuga nabi wumva ko kweri aho hantu nawe wovuga brother Satpi yarakoze bimwe navuga kuri Mutima abantu benshi bagomba inyuma kubona navuga kuri Mutima abantu benshi bagomba gusubiza inyuma bivanye n'amateka ugenda urakora ntakubeshi nawe unyine wicaye gorakoza aha wicaye nawewe tutarabiye kuri Satpi gusa hari benshi bifuza gusubiza inyuma bivanye naho wewe ugeze ubwawe ntibamenye yuko aho shitse ari Imana yahagushikanye sikubw'umuntu ububasha bwawe sitiko mvuga goragoza wenyine nawe wenyine Gundosi nicyo gituma Imana idukunda ko nawe ntibazisha Imana idukundira kandi uko Imana idukunda nabo nyene irabakunda reka ntabwo ari twe gusa muri rusangi rwaba urusuma iki umunyavyaha ko twese turabanyavyaha ku isi twese Imana iradukunda Satpi muramaze kubonana none Satpi turahura uvuze kubonana abari nko kumutembera nko twicaranye tukabonana kenshi turahura kera naho kera twarabonana cyane gose mugacilinga yego vraiment brage nakaye kajambo Satpi yakunda yari umunerega mwiza yego nakaye kajambo muri mwirigara Satpi yakunda kuvuga kenshi yaga ega jambo sikashasha no Satpi muri kuge ndiyo karakuye yaga ativuga Mukirundi kizavuga ati kuri gushira mu kiyago
niko mu kirundi cyiza bavuga bakongera bakavuga ati akari inyuma karahinda Satbi ubahageze so umuntu izina giwe ntakirondeza ntakitoza amagopo ngaho oya Satbi ageze ku rwego rwo gukora indirimbo isamirana isi yose atari Burundi gusa kandi yamye ari reve yiwe yamye izo ndoto ze murabizi mwese nta muntu atabizi ariko ahageze nawe Imana ishimwe cyane ashitse ariko atangwa gushika ahandi kuva kera twamye tubona yifuza gushika urazi kuva kera ko Sadbi yakoze inkuru y'ukuri afise impamvu mugo bageze kuri Tel Aviv Tel Aviv ubunye iravyura isi yose amakungu kubera iki umurundi umwe gusa Sadbi satura amabavu n'amabuye izo zose n'indirimbo zo yagiye arasohora aka ni benshi sinoyivugana barayazi arafise indirimbo yigeze gukorera mu Kajiji indirimbo yakoranye umenga n'umuganda yari n'umuganda rega Sadbi turamukurikirana ya ndirimbo yari yamuzanye mu Burundi amuzana mu Kajiji karte yacu mu Kanyosha ico nico cerekana yuko Sadbi akunda Kanyosha cyane Sadbi n'umunyakanyosha wacu nubwo Sadbi yagiye kuba akote do Kanyosha ariko aha mu Kanyoshi wacu arahakunda cyane naho hantu yavumishije Kenya Empire ikibapo byose murabizi ko bavumishije Kenya Empire ba Topaz murabaza abo bose raho uri kuragerageza kuraba Kanyosha iyo tuvuze Kanyosha hari benshi bumva ngo Side na Nord ni Side ni Nord Kanyosha nivyo kugeza kuri no mwanya Side na Nord bavuga ko ari Kanyosha na Nord Kanyosha ni muri Side uri kuragerageza kuraba ukuyemwo abo baririmbyi bose bagiye baravuma abo bakomedi bagiye baravuma nuwaye muntu uvuga ati kugira uno mwanya kweri nga mu Kanyosha arakora kanyemeza mu bakomedi mu baririmbyi uri kuraraba hose la majority mu mpande zose ko abo sara abanyamuziki muri rusange vuza muri kano kanya ntitwavuga Sadbi nta wundi muntu twovuga kuko Kiriku amaze agomba kwiza umwaka adasohoye indirimbo yiwe bwite personnel kandi ino muririmbyi akomeye nta utabizi ariko hari ikintu kimwe cyamunaniye gukora gushika muri kano kanya Sadbi kuva kuri Kirisense byavumiye igihe kimwe na hanihe zose tona kandi ndimbo mpuzamakungu zizoshika kure zaranashitse kure Sadbi arasohora humtu Kiriku turamuhindira turamubura Sadbi arasohora za ndirimbo zindi aho ndiko mvuga ama hit song basi hari abavuga ngo na ma mega hit song mugari izo bitwa basa ama hit song basi zisanzwe zihitinga Sadbi arasohora za zindi za machine ni nyinshi yagiye arasohora sinozondagura ngo ndazimare ubuntu basi ageze kuri Tel Aviv si mega ni mega hit none nigiki cyo tuma jewe ntavuga ati muri kano kanya ni Sadbi ariko umwanya yego jewe urabizi fana Big Fizzo none ubizi nawe biganiro twagiye twakona abizi Big Fizzo niwe ariko ndisonga niwe fana kuri je muga muri kano kanya sineka kuvuga yuko Sadbi nawe yarantushije sije gusa ndabise umugenzi bicaranye ku ntebe y'ishure za Efrazape aho haruguru mu Kanyoshi wacu muri Musama bicaranye yarambwiye ati je Sadbi kweri nara kweri vuga ati kweri Sadbi ntarantusha ariko ubu yantushije kweri navuga ati kubera iki iyi ngoma heka gusora Tel Aviv iyi ngoma ntisanzwe nisa n'izindi ngoma yasohoye ndagukunda ariko umukurangiza reka tugushimira umukurangiza ariko rawuni ya impano afise raho ukatibana je impano ndiko ndasaba aba boss yuko bomfasha navuze yuko ufise n'umuntu uri kurafasha yitwa Twanga nazo kugira tugire na promotion y'ibikorwa vyiwawe hamwe na Twanga raho impano afise ni nyinshi raho impano afise impano y'uburirimbyi kuko namwe musanzwe mubizi ko mumba hafi kenshi raho arafise impano y'u management ndashaka kumanaginga umuntu nkamubwira ati ibi bintu twabitwara mu inzira kugira ngo ugire nawe ahushitse raho arafise impano ya football urabizi ava yuko njamwe ibi bintu natanguye kuba umukinyi w'umupira w'amaguru
Raho arafise impano nyinshi zimwe azogenda barazimenya. Ndafise impano y'uburirimbyi y'ubukomedie mugabo muri kano kanya mu mwanya impano yo gufasha abandi kugira ngo turabe yuko tworonka ubufasha ahagiye hatandukanye cyangwa impano zacu zigera dushitse. Ndafise page ya YouTube yitwa Twanga Machine @twanga nazo, akaba ari umwe mu bakinyi b'abakomedie mfasha kandi ndakeneye kagira intambwe ateye. Raho ndakeneye yuko Twanga agira urundi rwego rumwe rudasanzwe kuko nasanze ari iyo mpano mu Burundi twari dufise tutari tuzi ko dufise mu gihugu cy'u Burundi, kandi akaba ariyo mpano twari twiteze. Rero reka tumufashe biciye kuri televiziyo yanyu anashare, reka turaba ahandi hantu ryoshika, hanyuma igisigaye naco turarindiriye ivy'Imana izokora. Reka tugushimire cyane. Reka namwe ndabashimire. Shimira Francine Mary, Frida Mary from Australia. Shimire na buri umwe wese, shimire Batmix, Easy, shimire MC Gundosi, MC Goragoza n'abari kwadukurikirana bose. Bani bayizagire cyane. Wagwa nko byari bimeze nuko nyine mwako muravyumva, turabakunda cyane. Ni Lao, thank you Lao. Twizere ko twasaba gutuma ko uzo twitaba. Nzobitaba vraiment aho nzoba mpari. Yeah. Ciao ciao. Thank you.